Uyu munsi ni kuwa gatanu, benshi mu bakora ubuzi butandukanye barajushinga no kuruhuka inyuma y'indwi y'ibikorwa. Abandi nabo nakanya ko kwinonora imitsi, kugenderanira n'ibindi. Aho rero hari n'abari mu bibazo biremereye imitima ku buryo bumva ko hamwe boryama bofuma basinzira ubutakivyuka. Mwoba mutahura igituma umuntu ashobora kwiyaka ubuzima? Bamwe mbere bavuga ko atawo kwiyahura atarozwe. Mbega kwiyaka ubuzima biva kuki? Twobigabanya. Iyo niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu munsi. Ngira hari habumvise inkuru y'umugabo w'imyaka 35 ikabarore mu Kayanza yimanitse bamutora yamaze gucikana. Ivyo bikaba vyabaye kuwa Mungu wa Pasika. Twarumvise kandi inkuru y'umwigeme yiyahuye yitwa Rihana Baruhuke wo muri quartier Musama mu Kanyosha aha mu gisagara ca Bujumbura. Hari kuwa kabiri w'indwi iheze itariki 26 Ntwarante 2024. Uravye ku rubuga X rw'ikinyamakuru Jimbere urabona n'izindi nkuru zisa nizo. Aho twovuga nk'uwundi mugabo w'iyo myaka nyene yiyatse ubuzima Ingozi. Uwo nawe vyari vyavuye ku kutumvikana n'uwo bubakanye. Ngo baheruka gutandukana acagenda ajanye abana. Itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2023 uwundi mugabo yaratowe yiyahuje ikiziriko. Ababanyi biwe bakaba bibajije ko yahisemo urupfu kubera ingorane z'amatongo. Kumvo z'amatati n'uwo bubakanye, umugabo w'imyaka 61 yarasezeye isi muri ubwo buryo itariki 2 ukwezi k'umunani 2023 imuruta mu ntara ya Kayanza. N'abandi. Duhora tuvyumva mu Faransa n'ahandi, ariko rero no mu Burundi murumva ko bihari. Mu bihumbi 2020 hari ibiharuro vy'ishirahamwe mpuzamakungurira vy'amagara y'abantu OMS vyavuga ko Burundi bumaze gushitsa abantu amajana 720 bapfa biyahuye ku mwaka. Bisigura ko mu mpfu 100 urupfu rumwe ruba ruturutse ku kwiyahura. Uburundi buca buba ubwa 51 bufise abantu benshi biyaka ubuzima. Mu burorero twatanze twumvise bimwe mu bituma bamwe bahitamo kwiyaka ubuzima. Yamara si bijya vyonyene, hari icigwa cakozwe mu 2019 caciye ijya nino ibishobora gutuma hoba ubwo bubisha mu kibano. Sylvain Sakubu, umwe mu bakoze ico cigwa, ubukene ngo nibwo mvo ya mbere ituma ibitigira ivy'abiyahura biguma biduga. Yavuze ati iyo hari ubukene butagira izina, abantu ntibaheza ngo baha agaciro ubuzima bwabo. Ahoho ngo nta muntu muzima yo kwiyumvira ivyo bintu. Uwo muhinga araha kandi kibanza kahise kabi, aho usanga hari abo kaba kasigiye ibikomere nabo ngo ntibaheze baronke aho babisohorera. Ivyo vyose ngo biraheza bikunyurwa nuko ibijanye no kwiyahura bisa n'ibitavugwa mu Burundi, hamwe banabifata minenegwe. Furera Emmanuel Ntakarutimana nawe nyene ari mu bakoze ico cigwa, ati n'iterambere mu butunzi riragoye gushikira mu gihe batitwararitse guteza imbere kubaho neza mu bijanye n'amagara yo mu mutwe. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira kuwa mbere.